uyu munya Spain nyuma yuko avuze ko ikarata itukura kapiteni wabo yari gutuma bakora remontada, ariko n'ibindi byinshi yashikirije buriya muri kiriya kiganiro, aho vyagaragara ko uyu munya Spain yugururiye imiryango ekipe yitwa Real Madrid. Vyigeze kumara igihe kitari gito ariko biravugwa yuko Real Madrid yifuza kwinjiza uwitwa Rodrigo Cascante wa Real Madrid nako wa Manchester City. Madrid rero ati avuga avuye aho turavye neza tubona umugabo atari we twari twifuza mu bakinnyi bashobora kudufasha katikati kiwanjani kwa Real Madrid. Ya ni saga itabuze kuvugisha abatari bakigiye cyose Madrid byagaragaye ko ifise ikibazo cy'umukinnyi hagati mu kibuga, baravuga ko Chouameni atari umusubirizi mwiza wa Casemiro, ari kintu batakaje Vike umugabo witwa Chouameni rimwe na rimwe abakeneye umukinnyi mwakompanya afise qualité nawe yo gukasa baro kugira ngo ubwiza bwe bugaragare, atabushoboza afise bwo gukina nk'umusentinelle yibe ko nkuko Casemiro yiba ko igihe cyose ro vyagiye biravugwa hagiye aravuga umugabo yitwa Rodrigo Cascante n'igihe yari mu mvune yari agiziriya reptide rigama croisé, bagumye bagaruka kuri Rodrigo Cascante. Mugabo uribuka mu mwaka iyi sezo turimo mbere yo kwera nako mbere yo kwitangura mu mwaka weze Xabi Alonso yari yapropoje umwana yitwa Martin Zubimendi, probablement yabona ko azokwa associate Zubimendi kuri Aurelien Chouameni, nk'uko kuntu Zubimendi basarikarakinana n'uwitwa Declan Rice akamwa Liberty, kandi urabona ko ari ya Arsenal. Hari duo twatunze muri Mediane tanto witwa Thomas Partey akinana n'umugabo aswe izina rya Granit Xhaka. Yes. Granit Xhaka amaze kugenda Declan Rice akorokera makinana na Partey aragiye hakorokeyemo Zubimendi. Urabona ko iyo duo muri Mediane bariko barayimentena na cancan muri equipe ya Arsenal. Rero probablement nijyo umugabo yitwa Xabi Alonso we ya propose ko bozana Zubimendi gusumba uko bari ku gushira inguvu muri gira transfer ya Franco Mastanton. Vika mahera deja baguzwe ari amafaranga asana yangana canka ramu. Uno munsi rero ni kinyamakuru AS gisanzwe kinegereye cyane equipe ya Real Madrid cazinduce candika kivuga ngo umukinyi wa hagati nivyo Madrid irafise urgence nkuko bigaragara, irakeneye umukinyi wa hagati canke mu neguro za Mercato yabo mu mwaka uza. Biravugwa ko Madrid ikeneye umukinyi wa hagati mu kibuga, nubwo probablement ari ibintu bizosaba kuyiga ko tukaraba SK profile ya Camavinga ni yahe yasose canke arahari, profile y'umwana muto yitwa Pitache eskaratijwe canke aragumye, profile aba Jude Bellingham ndezo kongera ko bardagura nabandi. Ariko igaragara cyo nuko asivuga ngo Madrid biragaragara ko ikeneye umukinyi hagati mu kibuga. Mugabo icira surinya ati umukinyi Madrid ikeneye si Rodrigo Cascante. Ibi surinya nyuma yuko ku munsi wa hirya yeje nkuko abivuze aganira na Ondacero hariya muri Espagne, yavuze ngo passage yanje muri equipe ya Madrid ni passage atamuntu numwe yoyibuka, ati kandi ndacifuza gukina muri La Liga, ariko kandi anavuga ngo gukinira equipe nka Real Madrid nka equipe nkoro ku isi ni bimwe mu bintu utokwegeza kure. Donc mwarabonye ko bagiye barabiga koko cyane, bagiye baravuga ngo Rodrigo Cascante yugururiye imiryango Real Madrid. Mugabo no munsi ase yandika ivuga ngo buriya muri equipe ya Real Madrid ngo abakinyi bubwabo bashobora kuba indani muri vestiaire bapresse ya profile y'umugabo witwa Cascante bakumva ko bubana. Mugabo ngo urongozi muri plan bafise ni barota bumva ko umukinyi bakwiye kwinjiza ari umugabo yitwa nde Rodrigo Hernandez. Kandi na jewe ngiye ku ruhande rw'ivyo AS ivuga, nimba vy'ukuri AS iri ku ruhande rw'uburongozi nubwo abakinyi baba press ya Cascante, ubwo vy'ukuri Cascante avuye mu mvune zibiri zikomeye, ariko kandi imyaka iri kiramujana avec equipe ya Real Madrid bigaragara ngo hari amakosa menshi bagiye barakora mu bijanye no kugura abakinyi, kuko AS uno munsi yacina suri nyikini ivuga ngo uno munsi eta arimwo iramwemerera ko aje muri equipe nationale agwanira ikibanza na Zubimendi. Naje ari Rodrigo Cascante tuzi muri City, naje ari Rodrigo Cascante tuzi wa Ballon d'Or, niko AS yabivuze. AS yabisurinye neza iravuga ngo tudafashe ko Rodrigo tumuzi nka Rodrigo Cascante, tugafata etat de forme y'uno munsi tugasanga ikibanza na Zubimendi, birasaba ko habaho kugwanira ico kibanza bakagira gute bakagiha ukimerita kwa Real Madrid byo nkuko umugabo witwa Fabrizio Romano yabishikirize ku munsi wejo, avuga yuko umugabo witwa Florentino Perez hamwe n'abakinyi bakinira equipe ya Real Madrid muri bo bipfuza Rodrigo badoha canke bakunda uburyo Rodrigo Cascante
ari umukinnyi w'igitangaza. Ase yo yavuze ko Ase bitandukanye n'ivyo vya Romano niko Karone ko natanga. Ase ivuga ngo uburongozi bwo bubona ko buzogura umukinnyi hagati mugabo ngo si Rodrigo Cascante. Mu gihe bivugwa ngo indani muri vestiaire abakinnyi ba Real Madrid nka Vinicius n'abandi babona ko ngo badimira cyane profile witwa Rodrigo Cascante nk'umwe mu bakinnyi beza bafasha hagati mu kibuga. Ikibazo rero cangira n'ubundi rikigaruka hano. Kubera iki Real Madrid n'ubundi baguma babona umengo ubwiza bipfuza bo bushika ko facilement ni ibintu byo gupfa gusimbira ko so gutegura. Bica bigutuma wisanga n'imiburiburi abakinnyi ugomba kuzana muri club yawe bazo guteza ibibazo bigiye bitandukanye. Jewe ndaraba imyaka ya Rodrigo Hernandez, ndaraba shampiyona kinamwo, ndaraba inguvu isaba, ndaraba imvuna ariko aragira muri no mizi nkavuga ngo isi y'umupira w'amaguru nta kintu kimwe izokwishuza wewe Rodrigo Hernandez Cascante. Ivyo washaka gutanga wabitanze. Peut-être ko n'inyuma y'ivyo maze gutanga ushobora kongera ko ibindi, ariko uno munsi ekipe ya Manchester City English Premier League yarayivunye cane, kandi kuvunika kwa Man City muri EPL Rodrigo Hernandez Cascante est l'un des meilleurs joueurs ekipe yitwa Manchester City yagendeye ko cane. Hanageze igihe tukabaho tubana Man City ibuze Rodrigo uriya mwaka agira Liptider Gama Croise n'imbere wanashaka imbere yuko agira Liptider Gama Croise. Nibuka match bakinya na Newcastle nako na Nottingham Forest agahabwa ikarata y'agahama agwanye n'akakana ka Morgan Gibbs White agasaba akaba sanction inkino zigera kuri 3. Izo nkino 3 ekipe vise Gundogan mwiza na De Bruyne mwiza zerekanye ngo absence ya Rodrigo Hernandez Cascante mu kibuga kwa Man City iri remarkable gusumba ko utakaza undi mukinnyi wari wese. Rero namuzugiye kuraba amazi imyaka myinshi akina EPL yatanze inguvu nyinshi. Real Madrid wewe wa press ya Rodrigo Hernandez Cascante nk'umuntu agomba kugufasha kuduza nivo ya club yawe. Eske woba wiyumvira ku bihe Rodrigo Hernandez Cascante amaze ariko akina umupira? Kuko jewe mfashe inguvu zitangwa muri Premier League kugira ngo equipe irinde yitwa champion, ndabifata nkaho ari inguvu zigwije kabiri canke gatatu zuwatwaye igikombe muri Espagne. Batanga inguvu nyinshi, bahura n'ama challenge menshi, equipe yanyuma iguha challenge nk'izo uhabwa ni ya mbere mu kurikirana. Ivyo vyose ivyo Rodrigo yabibayemo. Uno muzi Real Madrid urinze wiyumvira umukinnyi yabaye mu bwo buzima, binyereka ngo ugomba kugaruka au top niveau briskema bitateguwe. Mugabo uno muzi ugiye kuraba nkuko ibinyamakuru bigenda bivuga, jewe nanje ndameze ko Real Madrid ntikeneye Rodrigo Hernandez Cascante kugira ibe nziza, ahubwo Real Madrid ikeneye kumenya ngo iyi etape isi yatumenye ko kugira ngo tuyigereko vyadufasha igihe kingana gute, twarakoze. Nuno munsi guca mu bihe bitameze neza ntivyo uvuga ngo wemera gutwagwa n'amaranga mutima, ahubwo tegura club izosubira ikaba nziza n'imibiri biri imyaka 5-6 yikurikiranya. Aha ko wumva ngo wazanye umukinyi azogufasha sezo imwe, nanye niyo sezo mugakwa kuriska mu kuyimara mutakira umugezeko, inyuma yo sezo mukamara atandukanye nayo. Erega nkono muzi uravye Real Madrid ibi bintu Rudiga atanze muri equipe yitwa Real Madrid ni ka exceptionnel. Kubona umukinnyi avuye mu Bwongereza yaratanze ziriya nguvu kwa Chelsea, ariko wanashaka nemeza yuko yarafise yo igihe gito kwa Chelsea par rapport yica amazi Madrid n'inguvu yatanze n'igihe yagiye arakoreshwa. Uno musi yageze kwa Madrid aba mwiza. Rodrigo Cascante rero uciye umuzana uzofasha ya riske, kandi urazi ko ari exception kugira ngo umukinyi avuye muri EPL yatanze ziriya nguvu muri club yabaye equipe ya dependa kuri we kenshi acashika nawe aziguhereze gusumba uko kubaka equipe izotanga kazoza. Dufashe bwa mbere Rodri kuko bana mu ati none ko usa n'uwugurura imiryango kuri equipe ya Real Madrid kwa City yo imeze gute, aravuga ati tuzicara tuyage. Navuze ku myaka 29 Rodrigo Hernandez Cascante namubigana ko mu kwezi kwa gatandatu no mwaka 2022 azokwije imyaka 30. Numu Espanyol yanavukiye Madrid by the way yari muhiri wabo ni mu muji yarahaza. Afse kontra izorangira 2027 mu kwezi kwa gatandatu. Bivuze ngo Innocence Gaye arabasigaranye sezo imwe na Man City kuri kontra yiwe. Yes.
twabonye kenshi bigoye kudiringa n'umukinnyi asigaje kontra y'umwaka umwe na cyane cyane iyo afise opportunity yo kwiyunga na ekipe yitwa ko yamusariye mukene hasi hejuru. Rero nkamwe Real Madrid yogaruka muri vya bintu vyayo byo kumva ngo turarindira umukinnyi arangiza amasezerano ariko turamushaka kutwe kute Cascante yozi Madrid mugabo mwuko rero bivuze je nico ngarukako kuko nta muntu n'umwe mupira w'amaguru apinga ubushobozi bwa Rodri ariko aragaruka kuri rugero abantu bariko barabona match ariko arakina muri no minsi ariko aragaruka nyuma y'imvune y'igihe kirekire yari yaragize. Rodri ari ku rugero rw'iwe yitwa Rodri nta ekipe nimwe kwiza davizemo ikibanza nk'umukasere ndabeshe niwe mukasere mwiza akina ibintu biri moderne ya mugabo rero ndiko ndiyumvira nkamwe Innocence Yeza zo yamaze kwiza 30 wowe Madrid ubonye ko ibisubizo by'umukinnyi mwiza wifuza ku nimero 6 biri muri Rodri Cascante bwa mbere ko Madrid ndayizi uyu nibazomusinyisha imyaka 5 kandi Madrid ni bagura umukinnyi no munsi ubona ko ari gisubizo cy'ibibazo wagiye urahura navyo utomusinyisha imyaka 5 nta projet mubonamo egare yuko mubona mu bintu vy'imfata kibanza ni wazana Rodri ukamusinyisha 3 peut-être na uzogendera mwongera umwe mugabo ubwo Madrid ikwiye kuba mwibi canke ikwiye kuba muri projet itanga assurance ku bice presque ijana kwijana club nkuru ibi bintu rero Madrid ikina nimba ugomba kugaba igitero ku mukinyi mwiza agenda ukigabe kwa Chelsea baguhe Kaisedo kandi Kaisedo mutunganya na Chouameni wifuza umukasere furu Madrid se equipe ikina rero ariko ari ikintu utandukanya nivyo Madrid se equipe ikina mugabo numbwira ko iminsi yose itabibikaniyo ariko mugabo hazari ikintu cyambere cyitwa experience iyi sanze ifise uwo mukasere afise experience avec déjà iyo touche ni atu Hazard experience muri Rodri Cascante ndavyemera kwihari no gukina mugabo no munsi jewe ni igiki cyitwa experience noba ntakirondera mu mugabo yitwa Chouameni mu gihe afise uri kwaba accompagner kuri we kuko no munsi Rodri mwiza yavuye kwa Atletico de Madrid ata umuzi Pep Guardiola yaramukoze cyane amugira umukinyi w'igihangange kugera igihe atwara Ballon d'Or erega na Chouameni yadugijwe na Morata umuzi yarabaye igihangange no Aurelien ni Chouameni uburyo Cascante yoba yarateguwe na Man City n'uburyo Chouameni challenge yagera hura kwa Real Madrid kugera no muso twemeza ko ari mediateur mwiza Chouameni ari experimenté jewe ku rugero rwa Rodri nivyo Rodri ofise carrière ndende imbere ya Chouameni mugabo no munsi Real Madrid ntukaje ku isoko rondera experience mu mediateur afise experience abwo rondera mu mediateur afise ibikorwa kuko bari experimentora bafise ariko kibazo ndanagira experience iri muri Federico Valverde na Chouameni iramaze kugira uzane Kaisedo mubwire ngo icarukiye n'umupira hama baba kwintegre muri equipe kibazo je ndanagira kuki Madrid igihe cyose yageze ko ikenera uwo mukinyi babona ko yovura ibibazo cyangwa kiba mu bibazo biri majere baba bafise yiyumvira ku mukinyi bigaragara ko akuze ariko kandi ari karamara amasezerano cyangwa yamaze amasezerano wenda tubasaba amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'ibindi Rwanda na Real Madrid biranavugwa ko na Massimiliano Allegri hamwe yohabwa akakazi yosaba kuzana Rabiot mugabo kandi jewe naje aka kazi karamutse gahawe Allegri no prefera ko tumuzana Rabiot hako equipe uzana Cascante kora ko Rabiot uwo mwasosiya ku mugabo yitwa Chouameni bigakunda ka Chouameni akaba mwiza murabiba no muri equipe de France ariko uzanye Cascante ndiko ndiyumvira uburyo Cascante rero azokinana na Chouameni urasanga kubicijana kwijana umumenyereza bicaye mu Liberté yo kumva ko yokina 4-3-3 agaca kinisha umukasere furu yitwa Rodri Cascante esko Churibera Chouameni akiri muto niwo bakinisha nawo bari kumwe n'ivyo mugabo hariho karite z'umukinyi ukeneye yo kwa compagnie Chouameni cyangwa vise karite mu miliyero reye peut-être ashobora kuba ari for mujana ku distribute imipira ariko kandi nako gakarite ko gukasambara gize gute akarimo rero vyanga bikunda ndabona ko equipe yitwa Real Madrid i transfer yaravuzwe Rodri Cascante nawe mrango umukinyi mwiza ariko ndi ku ruhande rwa AS gwerekana ko ni transfer z'abakinyi beza nizama zikenewe hose ibi bintu Real Madrid bakagomba kuba bibahicigwa ku mukeba wabo canke ku mubanyi Barcelona yabibayemo ne Barcelona yazanye Gundogan ari chataye Barcelona mugabo ivyo yayihaye ni yari gusanga ari nziza yayibahaye igihe kingana gute erega no mu nyubako naho vyabashikanye mu nyubako haraho vyabashikanye kuko erega ari amahirwe bari gutuma bayaha umwana muto equipe igakwitwa mugabo uwo mwana muto no musaba akaba ariko aragira ubwo buryohe muri we rero no muzi je ndaraba Rodrigo Cascante ndamwubaha sindagera gufata Kaisedo ngo ndamunganishe na Rodri mugabo muri kazoza
Rodri ninde Rodri ariko aja mu zabukuru Kaisedo A24 simvuze ko Kaisedo ari wenyene Madrid igomba gucirondera mugabo nakaroro k'abakasere beza baberanye na equipe ariko kandi no musi Rodri yoza kawukina kugeza kuri 35 mugabo nkaca ndaba ariko aravunika vyibuke nkaca ndaba niba Madrid waravuye muri projet aravunika uyu mugabo sinzi ko mubona La Liga nivyo bakiniye umupira uryoshye batikitaka mugabo Real Madrid ikina umupira wose ubaho ku isi bigomba bivyo mu Budagi mwisanze arivyo bikenewe muzi nivyo mukina Veneva Rodri mwisanze mukeneye gukina ivyo mu Bwongereza nivyo mukina yo kina Sosthene kwa Real Madrid na zitatu je ntazo mbona ari Casemiro muzafsingahe Casemiro vise 35 nawe Casemiro arakuze ndabira iyo hafi 34 ndindira gatora kanusha kuraba ndabira iyo Casemiro vise ucu nsiguriro ko no musi wowe warari be Casemiro yaguizo service ukeneye muri Rodri Cascante ukamuribera maze gukwiza iyo 30 Casemiro ni 34 voilà donc Casemiro sose ya Veneva 30 nawe Veneva 30 nawe iyo myaka una musi ushaka muri wasohoyemo umukasere w'igitangaza nka Casemiro nka Casemiro niyo ugomba uzanemwe witwa Rodri Cascante erega none muzi ugiye kuraba ivyo Casemiro ariko aratanga mu kibuga Cascante ntararenga urwego rwa Casemiro wabonye match yake Casemiro uravye ibintu ariko aratanga kwa Manchester United ni wabatereka mu mzee nivyo yatangiye Madrid Casemiro ntaragera kugereranywa na bana Casemiro is the best no muzi rero jewe ndaraba Real Madrid oya bon peut-être menya ishusho y'izina ufise Landry uvuze kubagereranya birashoboka kubera ko Casemiro yatanze vyiwe muri equipe cyangwa se muri philosophy imigwi yakiniye sivyo mugabo kandi na Rodri muri philosophy imigwi yakiniye he is the best agera ku rugero rwo gutwara Ballon d'Or ya gutwara Ballon d'Or tucemeranye ico kintu sabakinyi beza bose batwara Ballon d'Or ndavyemera Casemiro mwiza kwa Madrid Casemiro mwiza Manchester Casemiro mwiza muri selection nationale mugabo kandi no munsi rega Landry hari mashaka kuvuga ngo no kwa Porto mbere ko garuka kwa Real Madrid imbere kwa Porto basi imbere reka dufatire kuri Real Madrid yatwaye Champions League statut zikurikira ndi kumwe na Zidane il était impeccable hari umuntu ashobora kubwira Landry kakwemeza ko Rodrigo ari mwiza kuri Casemiro kandi akaguha fact ibyo Barondo nkuko oya pana kwa Barondo nkuko na Casemiro nawe wowe ubona fact zo kwerekana ngo ni mwiza gusa jewe ico mbamagazeko sinkuna de comparaison kuko de comparaison zizana kenshi ibintu by'amaranga mutima abantu baca batangura kwibona kandi acaza mu ibintu by'ubufana gauche à droite n'ibindi mugabo nemeza ko nimba twavuga ngo isi y'umupira w'amaguru Madrid yaratunze Casemiro turavuga ngo muri iyo ere nyene isi y'umupira w'amaguru yatunze Rodri muri iyo ere nyene isi y'umupira w'amaguru imbere yaho gato yatunze Kante isi y'umupira w'amaguru yatunze Busquets kandi buri wese kubwira ngo mwiza kuri we ni naka ariko nemeza ko kuri poste z'abatawe ejo bundi nabonye kiwe hari kuri Chiringuito cyangwa sinibuka imwe mu mbonesha kure zo muri Espagne bariko barakora iganiro babazwa bamenyesha makuru barababwira ati mu myaka 20 zo mukaseri mwiza ni yayature kandi yabaye fact uyu mugabo yitwa gute uyu mugabo yatanze ijya nkuru wo kuri Canal Plus ni bintu jewe umwanya umwe mba ndaba nkavuga ngo Rodrigo Hernandez Cascante bivanye n'ivyo club ikina ni mwiza kuri Casemiro ariko bivanye rero n'icitwa umukinyi mwiza kuri poste Casemiro ni gitangaza Real Madrid ahubwo ni muvuga muti reka turabe sezo ya Arsenal izoherera tugende turonderemo Declan Rice why not reka tugende kwa Chelsea tugabe igitero twumvishe Kaisedo ko agomba equipe imuhereza bikombe why not mugabo Cascante Pepe Guardiola arekuye Pepe nashobora kurekura umukinnyi akiri mwiza ni bimwe navuze kuri Eric Garcia na Torres uri umujene uri mutama Pepe nashobora kurekura kibona ko ufise icuzo mu mari Bernardo Silva yaramurekuye ke ngo rero ko bimeze Cascante yanatanguye mu kibuga no munsi match ya Sosthene was Spain na Serbia muri match amico ari kumwe na Pedri Gonzalez ndetse no witwa Fermin Lopez agati mu kibuga Rodri Cascante na Pedri na Lopez nawaza ko yambaye kapitani w'igihugu cha Spain na Pedri na Lopez na Pedri na Lopez bimwana ariko ndakubwiye Simon Mwizamu Pajo Barcelona na Porta office Pedri ashobora kuorganiza urukino hagati na Cascante akaca gukinira umupira wiwe Chuchu ndetse na Marcos Llorente nimero 3 mwiza Lamine Yamal Oyarzabal ndetse no witwa Alex Baena muri batatu beza ku isi ku ruhande rw'ibamfu kukurera no mutereka kwanza no munsi ni Mendes hama kukurera abasigaye baza nyuma ni Mendes hama kukurera none Alfonso Davis kwimvune zamwibasiye no muteretse imbere ya Mzee Di Marco haza kuravyana haza tuzari biharuro none ivyo biharuro byo biza wende nakubwiye ukazoja kurondera ibiharuro bazwiki erega bane bakinyi bakina kuri poste zimwe ukazoja kurondera ibiharuro Carvajal ari hasi cyane ya Trent Alexander-Arnold kose bake ibiharuro ibi
ivyo arivyo vyose je mvuze ibiharuro ni vyose ivyo arivyo vyose individual na collective collectif rero kukurera ntukamugereranya na Dimarco sinamugiranye na Dimarco kubera iki Unamuzi Dimarco kukurera- na Rafisi Dimarco match 38 iminota 355 ivyo biharuro ugomba unavyihore ni mwiza gusumba Mendes ibitsindo ndwi oya pana mende erega wavuze ibiharuro gumuza ku bintu vya individual ibitsindo ndwi decisive 13 tuvuze ibiharuro ni kariyeri y'umuntu wowe ndakubwiye individual ma collective mu gihe umugabo yitwa Alphonso Davies atariko arakina Alphonso Davies ndamwuba Nuno Tavares Alexander Mendes ni nimero imwe kuri wewe mu myumvire yanje zozo nyene uravuga ku myumvire mu myumvire yanje kukurera asanzwe hama kukurera afata umwanya ugira kabiri marke cucubi match 41 iminota 346 gitsindo kimwe pass decisive zigera kuri 3 uwo mugabo ni mubi paraporo yande rega nico ariko hari office decisive 13 imitsindo ndwi rabizo Mendes Ça afise fait 20. ere gufasha ivyuno munsi erega uyanje Mendes neseje gambaza ibiharuro vy'aka kanya ndabirizo Mendes afise amucumbwira nimero imwe kwisi kuri gatatu rero erega Mendes Oya, ni oya, champion Mendes ni champion haza reka ntaco reka turondere ivya Mendes Mendes ivyo adafise individuellement bifise collective none Mike ntiyarondeye ibiharuro biharuna munsi hari ufise